ndakunda gukoresha amajambo ari muri zaburi avuga ngo hahigwa umuntu adahagarara mu nzira y'abanyabyaha aticarana n'abacokoranye ariko ibimuhimbara vyiwe biri mu vyagezwe vy'uhoraho kandi ivyagezwe vy'uhoraho ni ivyashira ku mutima ku murango no mwijoro kubera birampa umunsi neza birantumberereza umunsi wanje nkumva nyene mba nkeneye kuguma muri bwabo Kristo bwanje no kugenda kabisa mu Baheburayo isha 13 ku murongo w'umunani avuga ngo uko Yesu yararejo no musi niko ari niko azokwama kabisa muri make Yesu ntahinduka amen yes namwe ko muri no musi nemwe niko muzuba mumeze ejo kabisa gutazira Imana kabisa dutumiye umuntu wese kabisa umupagani usenga udasenga umumizirima umuntu wese nawe ndagutumiye je nzobandi ngaha namba ya mbere ari ibintu bikunze kuba mu korane ugasanga rimwe ugasanga bariko bararihisha kintu cy'uburyo hoho namwe gikorane cywanyu bimeze gute i amazing worship yacu nta matike y'amahera ari hajye tuzorihisha umuntu wese azozana umutima witega wo gutazira Imana Yesu yarabirishe byose ni sawa kabisa umuntu ashobora kuza kumva ko gutazira Imana kwiye gufatanye nuko baririmba gusa hama ageze kumva ijambo agaca sohoka ni ikintu kibi cyane shaka ngire ko ndamuhanura kugira ngo ugire uwo mutima wo gutazira Imana bifatanye n'ijambo wawumvise kabisa ko nushaka kumenya gutazira mu kuri no mu mpemu ikintu utarumva umuco wacu canke ukuri kwacu mu yandi majambo ijambo niryo fatiro ry'umukristo cyane niryo fatiro ryo guhimbaza Imana itandukaniro bizoba rihari kubera ko ariho ubwiza bw'inzu ya mbere hariho n'ubwiza bw'inzu ya kabiri dusobanurire uno munsi hazoba hariho ubwiza bw'inzu ya kane inzu ya kane yes muri make uko twabonye Imana mu ma edition aheze nivyo twarayibonye mu buryo yashoboye kutwigaragariza mugabo mwino ya kane turayizera gose ko izotwereka urundi ruhande rwayo tutari bwabona twarabamutumiye muririmbyi mwiza gose aririmba neza asizwe yitwa Saha yes rero no muririmbyi ndizera ko nyene bidasanzwe bizoba kabisa so muri make rero nagira ntumira umuntu wese azoze mugabo entreta ntaze kubera umushitsi no ntaze kubera umushitsi aze kubera Imana kabisa yes Nkundira ndakuramutse mushingara mfasoni gwaruka ndabaramukije cyane ndayifuriza amahoro imigisha mu miryango yanyu mutegezwa kumera let me say thanks to Baba God kinyamakuru ni Step Media kuri microphone ko kisikira ikiyagasore kishima ikiyagasore gakora iby'Imana ikunda uno munsi twatewe iteka na bene data hano bariko barategura igikorwa nigikorane kandi muratumiwe ku bwinshi ariko ntavuze amajambo menshi igikorwa ni ciwabo nabarondeye kugira ngo dushobore kuyaga kuri binabiri badusigurire impamvu ico gikorane bakunze kugitegura kwa kundi handi meje kubabwira ntavuze amajambo menshi kwanza tubanze tubakire ndabakiriye cyane kuri Step Media mahoro neza murameze neza yego by the way muraberewe merci akamikro by the way muraberewe merci tuvuge ko ari muri Yesu fatanye ego uno munsi navuga yuko impamvu twashoboye kubarondera ni bimwe mu gikorwa muko murategura ariko mbere yuko tuza gushika muri ibyo byose abana ko baradukurikirana barifuza kumenya turi kumwe nande kumwe nabandi Shalom shalom twe turaba Kristo wo muri Amazing Miracles Church iri mu Ngagara quartier nefu en face ya camp militaire hafi yo kwa commune isigura umuntu afata bus ari nko muri ville afata bus ari muri ville afata bus ya Mutakura aca yururukira kwa commune kubera imbere ya camp militaire keshi ntibahagarara acagaruka 100 metres inyuma gato pancarte irahari yanditse ko Amazing Miracles kabisa ariko nkuko nje kubabwira imbere yuko dutangura gushika muri ibyo byose hari abantu bari ko barababona dushaka kwanza mu dusobanurire turumva abantu ngo barakijijwe hajyo twumvise umuntu akijijwe twadukwiye kumva iki tuvuze gukizwa abantu benshi bafite definition yo gukizwa itariyo cyangwa siguro yo gukizwa itariyo nico gituma bamwe babaze turakijijwe ngo yego navutse nkijijwe abandi bakaguha insiguro zitandukanye narabatijwe mugabo ico sico twita gukizwa ubwa mbere urumva ijambo hamukizera ukakira umwami Yesu
ni kugiriranira isezerano n'umwami Yesu kamwakira mu buzima bwawe nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe nico twita gakiza niyo ntango y'agakiza niyo ntango yo kumwana wawe kabisa boss nifuza kwanza ko kumera kamikro kuko abantu bashobora kwibaza ngo abahungu turabarenganyije reka tujye akabaza kare kandi kabaza nateguye mugakerekeye wewe ariko hari abantu bako badukurikirana barakubona uraberewe uri muri Yesu ariko turifuza kwanza dusangize imbere yuko tuze gushika muri ivyo bindi dusangize kwanza urugendo rwo gukizwa ko rumeze gute urugendo rwanje rwo gukizwa kwari too much kabisa nyene nari ntamizime nyene to ivyo buzima bw'Imana ntavyo narinzi yani wari mu buyobe mu ncamake wari mu kabisa mbo ikintu cyatumye wumva ko ushobora gukizwa cyari giki ikintu cyatumye numva ko nokizwa nuko nakiri inkuru nziza y'umwami Yesu aba nkiza icyo yakoze ku musaraba ndamwakira yes yo mama yaki nawe bimeze gute urugendo rwo gukizwa byari bimeze gute ducishirize ko gusa gato hamace tuje mu gikorwa catuzanye tuvuze urugendo rw'umuntu rwo gukizwa ni ntaho ibikomeye cyane mugani muri ivyo ati nari nk'intama izimiye jari intama itagira umwungere nawe urayumva kabisa dushima Imana yaduhaye agakiza kuko bivuga ngo umuntu adakizijwe ni l'homme animal mu yandi majambo uri nk'umuntu iyo uri gikoko mu yandi majambo narumvise ijambo ndizera icyo umwami yakoze ku musaraba hama ndamwakira nk'umwami mu bugingo bwanje gushika no musi sinicuza kabisa ari ibintu bikunze kuvuga ngo iyo abantu bakijijwe ngo akenshi muri eglise barabigisha mu gukundisha n'abandi namwe nuko cyane gose nk'abantu nk'uno musi twobaza bakatubwira ati je urya muntu ni kugira nkizwe ndabikesha urya ngo bashika nk'abangaya kuri wewe uraze ati je nk'aba vraiment baranshingira intahe barahari kwese na tonto tuvuge ko ari bamuze oya siwe ariko ndafisaba ntarimwe ariko ndafise abandi benshi kabisa uno musi rero impamvu nashoboye kubarondera ni bimwe mu gikorwa muri ko murategura ni igikorane ariko nk'abana ko dukurikirana rero barifuza kumenya sije nza kubivuga nimwe nza kubivuga ni igikorane citwa gute hoho message ibirimo ari message imeze gute niki kintu cabatiye kumva yuko mushobora kuza murakora ico gikorane hoho ico gikorane ni edition igira kangahe iki gikorane cyacu citwa Amazing Worship ni edition igira kane intumbero yacu ni intumbero yo gutazira Imana guhimbaza Imana no kwitazira mukuri no mu mpemu tuvuze mukuri no mu mpemu hari igihe ucumengo karacanga abantu ja kuzana umutima ibwina mutima hawe hiteze gutazira Imana utayitazira kubera ikintu witeze kwiza kuguha kwitazirira iciri ubukuru bwayo izina ryayo icyubahiro cyayo adufatiye kuri amajambo nyine baje kuvuga abantu barabayitazira bafatiye ku kintu igomba kubaha ugasanga umuntu aje umva kumva yuko aje gutazira Imana kubera yumvise yuko Imana ikiza ingwara par exemple arazi ko Imana ikiza ingwara kandi arabona abo yakijije arakantu bakunze kuvuga ngo akenshi twibuka Imana iyo turi mu ngorane ako ni kabi cyane yego iyo turi mu bibazo akenshi abantu benshi niyo twibuka Imana ariko si uwo mutima dufise umuririmbyi Lopez yavuze ngo ndagushimira ku byo wakoze no ku byo utarakora umva n'ivyo itazokora mu yandi majambo ni wo mutima wo gutazira Imana dushaka gutazira Imana iciri ubukuru bwayo utazanye umutima wo kwitega kubera ufise cancer kubera ufise diabete kubera ufise ikindi kintu ngo reka ntazira icinkiza Imana mu bukuru bwayo ni nk'ujya ku muvyeyi wewe uri ruhande ya papa wawe ukamukorera ivyo ashaka arashaka kuvuga ati umuhungu wanje arakeneye aka kantu kanaka nanje ndashobora kugakora bisigura iki Imana yo nyene ubwayo izi guha abana bayo bibabereye natwe uramenye uti umwana arakeneye kwambara arakeneye minervare arakeneye nimba tubikora turi babi twebwe abana b'abana bisigura ko Imana ishoboye kubikora cyane birengeye ko twe tubikora kabisa ntumirira umuntu wese kuzana icambere umutima witeze Imana wo gutazira kuyiha ukumva ko ukeneye guheba icubahiro cyawe n'intebe yawe ugahimbaza Imana iciri n'ubukuru bwayo utiteze ikintu na kimwe ni mu mashimwe y'abana b'abantu ni Imana yibera amashimwe y'abana b'Imana ako majambo waje kuvuga bisigura yuko umuntu wese azoshobora kuza cyangwa kwivadikanya namwe ikizuba kimuzanye azobaje ku
gutazira Imana kabisa dutumiye umuntu wese kabisa umupagani usenga udasenga umumizirima umuntu wese nawe ndagutumiye je nzobandi ngaha intamba ya mbere ari ibintu bikunze kuba mu bikorane ugasanga rimwe ugasanga bariko bararihisha ikintu c'uburyo hoho namwe igikorane cywanyu bimeze gute kwinjira zuba ari gratuit canke hari amafaranga ategekanije kumwe umwe ategezwa kuyinjirira ko aje kuri i amazing worship yacu nta matike y'amahera yaje tuzorihisha umuntu wese azozana umutima witega wo gutazira Imana Yesu yarabirishe byose ni sawa kabisa umuntu ashobora kuza kumva ko gutazira Imana kwiye gufatanye nuko baririmba gusa hama ageze kumva ijambo agaca sohoka ni ikintu kibi cyane shaka ngire ko ndamuhanura kugira ngo ugire uwo mutima wo gutazira Imana bifatanye n'ijambo wumvise kabisa ko nushaka kumenya gutazira mu kuri no mu mwemu ikintu utarumva umuco wacu cyangwa ukuri kwacu mu yandi majambo ijambo niryo fatiro ry'umukristo cyane niryo fatiro ryo guhimbaza Imana bisigura no guhimbaza Imana tuzokoresha amajambo kabisa mu yandi majambo ushobora guhunga ijambo ntiwaje gutazira Imana ndatumirira umuntu wese azobaje kabisa yumva ahubwo ku mwanya ari uzomubana muto atazoba afise n'undi mwanya wo gusohoka hanze kabisa si umwanya w'ibiganiro wo kuresha n'umwanya wo gutazira Imana kuri no mu nkwe kabisa igikorane cy'wanyu ni edition igira kangahe ni edition igira kane yes. Izo bitandukaniye n'andi ma edition yagera haba itandukaniro bizoba ari hari kubera ko hariho ubwiza bw'inzu ya mbere hariho n'ubwiza bw'inzu ya kabiri ngabo uno munsi hazoba hariho ubwiza bw'inzu ya kane inzu ya kane yes muri make uko twabonye Imana mu ma edition aheze nivyo twarayibonye mu buryo yashoboye kutwigaragariza mugabo mwino ya kane turayizera gose ko izotwereka urundi ruhande rwayo tutari bwabona yes kugira ngo mushobore kugira ngo mwatire n'abandi bashobore kuza hari ibintu bikunze kuba mu bitaramo ugasanga hari umuntu runaka batumye ko amwe namwe nta wundi muntu mwatumye ko haragiye twuma ba pasteur Lopez abandi ba pasteur nyine bagiye batandukanye kugira ngo n'undi muntu abakunda uwo muntu nashobore kwashika yes twarabamutumiye muririmbyi mwiza gose aririmba neza asizwe yitwa Saha yes rero ni muririmbyi ndizera ko nyene bidasanzwe bizoba kabisa so muri make rero nagira ntumira umuntu wese azoze mugabo entreta ntaze kubera umushitsi no ntaze kubera umushitsi aze kubera Imana kabisa yes umaje mumvuze navuga yuko impamvu nyamukuru yari yo gutumira abantu muri ico gikorane cy'wanyu nkuko umuntu nawe yifuza kwifatikanya namwe uwo munsi azobatora gute umuntu akeneye kwifadikanya natwe acumva kino kiganiro canke niyabona affiche azoba ari vendredi le 15 z'ukwezi kwa gatanu 2026 ikibanza tuzokoreramwo ni muri eglise yitwa Amazing Miracle Church kabisa Amazing Miracle Church iramajaya iri mu Ngagara muri quartier Nef hafi y'ahantu bita kwa commune kabisa umba dufata bus yuruke kwa commune nubwo yobaza baca bahamwereka uvuye muri ville hehe uvuye mu Carama yurukira kwa commune baca bahamwereka murakoze kubana natwe muri kino kiganiro murakoze cyane akajambo kamwe kubona ko adukurikira nuko ndabashimiye kubwo no mwanya mufashe wo kumviriza kino kiganiro kandi ikindi naco ndanezerewe ko nshoboye kubatumira kandi ndanabakiriye mu izina ry'Umwami Yesu amen yes bakunze Step Media ari kagasore kishima kagasore kayizegiwe n'Imana kagasore gakora iby'Imana ikunda uno musene kumwe na bene data ariko ni kibazo nibagiye kubabaza mu nkundire ndace tunakirangirizako siko kandi ico kibazo abantu benshi baragikunda kuri mwebwe novuga yuko mwashobora gutahura ibanga ry'agakizwa akenshi umwe mu byutse umurongo mukunda kwifashisha muri Bible n'uyu iyo byutse mu gitondo iyo mbyutse mu gatondo ego micro nka jewe imirongo myinshi oya hari uvuga ati uyu hari mvuga nk'ubu uri muri Zaburi murongo igice ca 91 ku murongo wa mbere
havuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari munsi y'igitutu cishobora byose kabisa. Yes. Wengira wowe sinamyinshi ahubwo ni yose. Mikro. Ubundi iyo tuvyutse ni vyiza ko dusohoka twasenze kandi umuntu wese afite ijambo yisonga. Ndakunda gukoresha amajambo ari muri Zaburi avuga ngo hahigwa umuntu adahagarara mu nzira y'abanyabyaha aticarana n'abacokoranye. Ariko ibimuhimbara vyiwe biri mu byagezwe by'uhoraho kandi ivyagezwe by'uhoraho ni ivyashira ku mutima ku murango no mwijoro. Kubera birampa umunsi neza birantumberereza umunsi wanje nkumva nyene mba nkeneye kuguma muri bwabo Kristo bwanje no kugenda kabisa. Mube mu mirongo novuga yuko ujya munsi uzoshobora kuvuga amashobora kuducishiza kubera n'umuntu akadukurikirana avuga ati sha umurongo je ndabona umenga ndakeneye kumenya isiguro yawo kugira ngo nawe bizushobe kumwatira kuko hari ibintu byinshi mushobora kutubwira ubozi gamere data. Murongo no umwe gusa no umwe mu Baheburayo isha 13 ku murongo w'umunani avuga ngo uko Yesu yari arejo no munsi ni kwari ni kwazokwama kabisa. Muri make Yesu ntahinduka. Amen. Yes. Namwe ko muri no munsi nemwe niko muzuba mumeze ejo. Kabisa murakoze cyane kubwo kubana natwe. Yes. Ejo canke ejo twabakenera muzusura kudutera iteka. Cyane gose. Kabisa. Yes bakunzi ba Step Media reka gasore kishima nkomeje kubabwira gasore kazagiwe n'Imana kagasore gakora iby'Imana ikunda. Nari kumwe na bene data hano bashoye kuduhezagira. Benshi mwabyumvise hari igikorane bari kwarategura murahawe ikaze location bayibahaye kwinjira si ku mahera kwinjira ni kubona amabisi uva muri ville ufata bisi ya Mutakura nta yindi bisi ishobora guca ni Mutakura igacigushika kwa commune ugacubaza Eglise Amazing Miracles Church kamumba bari sinize ntacungereza nzi. Yes bakunzi ba Step Media mwakoze sisi la première fois urabyikino biganiro making sure ugize subscribe uzuka mubana natwe kugira ngo muzuka murangiza mukora kuri Step Media kintu ndabwira back na mimi mtafurahi sana.